Yvan Buravan igihe hapfa vraiment urazi nari ico gihe nari merekeje mu kazi ndabona mu telefone avant nabanje kubona kwanza ko bibuka baribwize kuvuga ko yapfuye gusa atapfuye avant yaho tunda telefone abagenzi banje mu Rwanda ati so Buravan yapfuye ngo wapi yapfuye ngo muga aragwaye estoma bambye ngo agwaye estoma camvuga yo nukumusengera ngo kandi ameze nabi ngo ari mu Buhinde ndavuga yo nukumusengera vraiment erega ndaja ko ndamusengera ndamusengera vraiment mu nyuma rero ca ndumva heze nka 3 jours yuko yapfuye vya vrai nibaza ko ari za blague kandi sanga ngicizemo connection mu telefone nabonye mu gitondo sanga abagenzi banje bose bo mu Rwanda ngo ni condoléances umenga nije na Jean bari babizi kumukunda cyane ngo ni condoléances wihangane barambya ndavuga nyine mu nyuma naje kubihereza ndavuga nje nawuze cyane zimyente ya nabo tugeso twinshi rero nkakujya nakubwiye nimvye sinari bwakizwe mugana ari yubara cyane kubera naho bari mu Rwanda abavyeyi baba bari no wari yubara urazi impamvu niyo bara hariyo abana twasengana kuri eglise bigayo rero navuga ati nka dekona gato kidogo ewana cyari kibazo. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza muguwe neza mushima Imana ko natwe dushimana muri PI ni Gloria Munezero kuri micro nkabandi kumwe naye ni akora umutumire wacu uno munsi nibaze yuko no muhikaze akidondora kugira ngo dushobore kuvugana. Hello, nizeye ko meze neza nitwa Enyakore iteriteka. Ego. Ni Enyakore. Nabivuze nabi mwavyumvise navuze ngo Enyakora. Eni ni sawa. Gakomeye. Meze neza amakuru yawe. Usa neza. Merci. Bon, Enyakore no muririmvyikazi w'indirimbo mpimbazamana. Izo bita gospel. Mugabo avant yuko tuvukana kuvyerekeranye n'indirimbo n'umwana w'umwigeme akiri muto cyane nashaka tuganire nibaza ko tacori gica. Amakuru yawe Enyakore ninde? Enyakore umwana w'Imana yavutse bwa kabiri ndakunda Yesu ndi umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana ego. Shaka kumenya uvuka mu muryango w'abana bangahe Enyakore akiri muto yarameze gute Enyakore yarize ni Jean ibintu nk'ibyo. Okay, uvuka mu muryango w'abana 4 ndi imfura hama jewe nkiri muto of course narize narijeje warahejeje secondaire amashuri y'ubu murabona ingena hera ningogahe je abantu bigenda gute kugira ngo ushobore guheza amashuri ngana gutyo haheze imyaka ingana kutuhejeje oya nahejeje mu mwaka uheze donc uramaze n'umwaka warahejeje ishuri. Okay. Hama mumbaje nkiri muto nyine nari meze nkiri muto navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe navukiye mu muryango w'umupasteur. Okay. Papa, mama, on a pasteur. Ego. Usengera he? Kuri Église Porte de Brebis. Hama nkiri umwana nakuze nyene mbona sico gusenga. Hama ndakura turagenda muri Sunday school. Nakuriye muri Sunday school nakuze vraiment nkijijwe. Sinakuze nkijijwe. Nakuze ndi mu muryango w'abantu bakijijwe. Okay. Ukiri muto none uvuze ngo wakuze udakijijwe bitandukaniye no nyene bitandukanye nuko gukizwa ni ku giti c'umuntu muvukira mu muryango w'umupasteur ngo cuvuga ngo je navutse nkijijwe kubera ari sinzi ko mwamibona ari umuntu ashobora kuvukira mu muryango w'umuapotre ugasanga nyine ntasenga rero impamvu navuze yuko navutse ndi mu muryango w'abantu bakijijwe mugaje nakijijwe ni kubera gukizwa ni decision je naje gufata mu nyuma. Wayifashe ungana kote? Nayifashe muri 2022 nta gihe kinini giheze urumva heze des ans gusa ko rikirone wahisemo gufata iyo decision kandi wumva ukuze ungana gutyo on ni kubera ico gihe umenga papa wanje yari pasteur wanje ari karigisha nyene akarigisha kuvyerekeye ukwihana kukuri hama je nayo nibaza ko nkijijwe mu bisanzwe nibaza ko nkijijwe kubera nakuze ngenda gusenga nakuze
mbona no muri Sunday school nararirimba ico gihe na avant yuko nkizwe nari no muri chorale urumva mu nyuma rero papa ariko arigisha ukwihana kukuri uko ariko niho naje kwisuzuma sanga n'ukuri sinkijejwe. None niki kica kutuma wiyumvira yuko udakijejwe? Ikintu cyantuma niyumvira yuko nakijejwe nuko muri Bible havuga yuko ni watuza akanwa kawe kizeresha umutima wawe yuko Yesu ari umwami uzokizwa. Rero muri byo zose bintana kimwe nigeze ni okay navuga Imana nyine nayumva na papa na mama je navyo nari kandi wararirimba nawe nabikora nyine kubera ko uri umwana wa pasteur nyene nakuze mbona papa batubwira muje kuririmba cyo muri repetition cyo giriki nivyo nakuriyemo mugabo urumva mu nyuma niho ndakunda kubyumva papa ariko arasengera abana nyene baje muri Sunday school yarakunda kuvuga ngo nihagira yuko bakora amahitamo baje baguhitemo ariko arasenga aravuga ati nibagira kugira amahitamo. None ico gihe cyose ntwari bwabatizwe? Oya sinari bwabatizwe. Donc wabatijwe muri 2022? Nabatijwe muri 2022. Okay. Urumva papa vraiment umuntu nahari umupastor naca guforsa ngo tikizo kuca gusenga utegerezwa kugira iki oya arakureka wonyene wumvise hageze kavuga ati jewe ngomba kugenda. Nuko byagenze rero je ndumva yuko vraiment genre hari igihe umuntu akura akamenya nkeneye ibi nibi ico gihe rero niho namenye ko nkeneye Yesu. Okay. None itandukaniro riri ico gihe utarakizwa nkuko ubivuga n'ubu niriye? Itandukaniro rihari n'ubuzima nari mbayemo bwa mbere nubwo nari mbayemo nubwo mbayemo nubwo navuze yuko nari muri chorale nagira iki hari yo kuja kuririmba juste kugira uririmba ukaririmba vuga okay ndaririmba nari mwe wigeze ubikora wumva nyene kumenga nyene ni juste kuryo no naragenda kuri mvuga ati reka mfise ijwi ryiza oya nivuga ndumva vraiment ko nkunda kuririmba ndabikunda reka ngende juste ndirimba mugabo kandi n'ubuzima bwo gusenga no gusoma Bible vraiment sinasenga ndafasha umwanya ndiko ndase papa na mama baticaye muri salon ngo bababwira ati ngozogire ntavyo wigera ukora wowe aho niho nasenga rero ndibuka nkiri umwana naca nitwaza nyine papa ngwamba Janine wowe urusenga tumuvuga papa urazi yuko je nsenze mu ijoro ngiye kuryama ubishetani bica bintera ubisaba ari we unsengera kugira abantu ya papa ari wansengera je numva nesenge gute ndabereye ari gusoma Bible hosha wapivemo kitsingi zimwe byo gutomboza guca amashanda none kamaro ko gusoma Bible n'akankiro nk'abatarakamenya kamaro ko gusoma Bible vraiment ko kuva kuri wewe témoignage gatoya waba umaze kubona kuva utanguye gusoma Bible n'igihe utasoma Bible niri igihe nasoma Bible nivyo narinzi inkuru nyinshi zo muri Bible kora narumva bazivuga abapapa yani wari wese mu isengero waravyumva mugabo je sinari bwe experiencing jewe on my own ingene genre Bible ryoshye kandi ndaguhe nka exemple hari umunsi nariko ndasoma muri Roma ndiko ndasoma Roma nayisomye 3 fois kubera umva narasoma nkumvira ryoshe mugabo nyine nkumva ndagewe no kuyisoma urayisubiye mugabo hari umunsi rero nasomye Roma 8:15 nari maze kuyisoma 3 fois ndahasubiramo ivuga iki ivuga ngo imitwawe imwe mu y'ubujanga twongere gutinya twawe imwe mutakisha ngo abadata rero ndiko umva ni jambo vraiment iryo jambo nta natangwa no gusoma Bible nanumva baparimbwira nko ndambwiye paru kuntu mvume nga ndafise ubwoba about this agashambwira agacampresha ambwira iryo jambo rero umunsi narayisoma cyane umvumenga hari ukuntu mvuze nari bwarisomeye cyane numva umenga hari ukundi kuntu yo bimfashije genre umenga ni Imana irikirambwira jewe personnellement urumva maybe bivanye n'igihe umuntu ari karacamwe ugaca usanga vraiment ndavuze cyangwa sinigeze ndayisoma cyangwa narahasivye rero wari wumvenga nyene uwo kumasubiramo wumvenga ni bishasha biguma biza ari bishasha voilà umenga basi hari umuntu ari karambwira umuntu ari karampumuriza niyo mpamvu bavuga yuko Bible ari jambo ryahumetswe n'Imana hari gusoma Bible kumva yuko umenga maybe dufate umazimisi cyo mu bibazo ugasoma Bible umva for example usanga ati ntutinye ndi kumwe nawe ukumva urahumurijwe like kumva wow
ndafise basumwe ari kumwe nanje. Okay, urakoze cyane gose nibaza kudupartaja ivyo bintu. Nshaka kukubaza wambwiye kuri umwana w'imfura avant ko tushika ku vy'abana bimeze gute kuvukira mu muryango w'abantu bakijijwe abantu basenga cyane bamwe bari aba pasteur wavutse ari aba pasteur canke bagiye kuba pasteur après canke bakijijwe après we warabaye navutse bakijijwe navutse nja gusenga cyo nasenga muri Bon Berger twajana na papa na mama donc bose basengera muri Bon Berger twasengera muri Bon Berger hama mu nyuma papa wanje rero umva je navutse mu nyuma muri 2012 niyo yatanguye ministère yiwe hama wambajije kuvuka mu muryango w'abantu bakijijwe ngene bimeze kera narakizwa hari igihe numva biri boring sorry wrong numva biri very much boring so more biri boring kamenga kwigitwe ndasohoka nk'abandi surtout nka dimanche ku mugoroba no yuko abageze yuko abantu bagenda gutembera tukisha twana tugiye gusenga nkubwiye umutwe wanje Jackson ngo tutaje gutembera nk'abandi umva biri n'abandi mwebwe ntibabemerera gutembera twaragenda mugabo nk'ubu kuri eglise yacu dufite culte zine mwategeza kuzisenga zose oya none twarijana twategeza kujana n'abavyeyi none ntibabareka ngo mutahe oya twe twarajana n'abavyeyi twarajana n'abavyeyi mugabo urumva nibo niboca baja gusenga wewe ngo nawe ufaza akayira ugende kuri plage oya cyane ugende ahandi ha okay kubera yuko abavyeyi baba bategeza kugirisha izo culte zine urumva rero avant numva biri boring ariko ahandi hantu naho numva biraryoshe kubera ukizwa naho je ntari nkijijwe kuvukira mu muryango w'abantu bakijijwe hari ibintu byinshi biguprotejako like nivyo mwana numva ko bana pastor bacu usanga baja mu ngesombi mugabo bivara n'amahitamo y'umuntu bana desana y'umuntu rero je nabonye umenga je personnellement byaramprotejeje maybe kuja mu ngesombi kamvuge par exemple kunywa inzoga ndabivuga ko ari ingesombi kuko ndayibona kuko nakuze ndavyumva kunywa inzoga kuja mu bintu nk'ivyo byaramproteja cyane kubera nitwa yuko ndi umwana w'umupasteur nari nkijijwe donc warumva yuko ni wakora amakosa cyane bizocafuza reputation ya papa wawe cyane ndakumbwira ati wewe ni wakora ikosa undi munyeshengera akayikora wewe bizoba grave 4 fois kurusha umuntu wundi yayikoze donc wariyubara cyane nta narimwe wigeze ugira bêtise uri umwana genre ukiri mu ishuri ukavuga uti ibintu naho nabikoze na dekonye ndazi usanze ubizi rero n'abantu bacakubwira tuze for example mu ishuri ucivuga birananiye reka nore nk'agapapuro ndazi gutrisha naho umwana wa pasteur niko baca bakubwira kaya kajambo kaguma kagaruka n'umuco usanga uri kuriyubara ati sindekone abantu bambone nabi canke bavuge ngo wapujya mu pasteur no fake kubera twakuze je nakuze nkunda abavyeyi banje cyane gose nico nagira nje ndakubaza mufitaniye relation imeze gute n'abavyeyi bawe abavyeyi banje n'abagenzi banje gute genre uri kuragerageza kuraba antwa uraba ikibazo ngira ndakubaza banzongire ubahe muri neuf n'ahantu haba abantu genre ama famille afise donc antwa bafise ubuzima budaciriritse cyane sivyo bizwa ko bari mu buzima bwiza benshi usanga bagenda bafise ubuzi bwinshi abana babo uri kuraraba mu kibano iki niki niriye tandukaniro wabonye ku bavyeyi bawe n'abavyeyi mwabana uvuga uti ibintu ndavyishimira ku bavyeyi banje cyane ni byinshi cyane kubera je kuva mvuka sinigeze mbona mama na papa mvuga ngo barashwana nta na rimwe byacamwe none ngo barashwanye ku buryo mbona cyo mumesha bicanye papa jamwe ningira byabera hadisawe sineje wapi be nakuze mbona kandi nivyo hari muri quartier ugasanga ndabonye nk'abavyeyi batumvikanye n'ibindi ndumvise yuko hari abavyeyi bagwanye cyane ku ishuri bakabivuga nkavuga mana warakoze kubera ko n'abana usanga barabaye blessé bafite ibyo bikomere by'abavyeyi babo kwana mwana mwatogeye ugabonye mu bavyeyi babo babanye neza rero jewe vraiment abavyeyi banje hari itandukaniro ego ku bandi bana abavyeyi b'abandi bana nyene benshi amakuru yabona agenda umva abavyeyi banje
nibo twege batwigisha urukundo. Donc urumva muri wewe yuko baba bibamwe urukundo kubera warabibona warabona nyene baryohewe bamenaniye neza barabashera ishusho n'ubu baguma arabashera ishusho. Barakundana numva ibyo byatwigisha natwe gukunda nkuko bakunda kuvuga umutwe wanje dukurikirana dushaka kungana. Rero hari igihe bakunda kumbwira ngo umugabana bakurikirana kenshi usanga bazirana kuko kimwe mukundana. Donc muri proche cyane na pasteur wawe. Rero nagiye gusanga mu nyuma twabikuye mu bavyeyi bacu. Ba mama niwe yakunda kuvuga nk'ubu unye byashitse turagiza akamaro ntantu acavuga ngo umwikwiki mu Rwanda muri bene mugabo. Rero mu nyuma niho naje kuvyiyumvira avuze ako kantu twasha tuhagarika twese tugafuma turabana nabi mugabo twahagaritse. Niyo naje gusanga rero yuko genre ingene dukundana twege turakundana famille ikundana cyane je ndabishengeye naye ingene dukundana twabikuye ku bavyeyi bacu. Okay. Ku ishuri naho wigako wiga he? Nize kuri Cubahiro. Kuri Cubahiro nahantu higa abana baba Bose. Ni wamye wiga none? Bon, narize secondaire narize mu Rwanda. Mvuye mu Rwanda niho nacenze. Donc primaire wayize he? Nayize kuri Saint-Ben muri 9. Saint-Ben no? Kuri Saint-Ben. Nahonze. Okay, kuri Saint-Ben no hamucuja kwiga mu Rwanda hama uca wiga nozenye supérieur kuri Cubahiro. Okay, naho vyari bimeze gute naho? Ugerageje kuraba bajya bana, donc uri umwana muto akiri muto uri kuraraba jeunesse y'ubu uri kuraraba abana bo ngene bameze niki. Wowe nawe ubona donc itandukaniro ryari haririhe ne ubona bitesa ubona hari byo wahomvye ubona bimeze gute? Novuga na kimwe nahomvye. Na kimwe nahomvye kubera iki? Reka mvuge ntangurire mu Rwanda kwicubahiro. Tangurira ushaka duhere mu Rwanda basi. Kwera nibaza ko ego reka duhere mu Rwanda. Mu Rwanda niga interna. Urazi muri interna utugeso twinshi. Rero nkakujya nakubwiye nimvye sinari bwakizwe mugana ari yubara cyane kubera naho wari mu Rwanda abavyeyi baba bari no wari yubara. Urazi impamvu niyo bara hariyo abana twasengana kuri eglise bigayo. Rero navuga ati nka dekona gato kidogo ewana cyari kibazo. Ariko je novuga vraiment hanini nico cabituma mugabo nanone navuga mva sanzwe ndi umuntu sinkunda genre ibintu byo ni mu introvert sinzi kwitahura sinkunda genre ibintu byo gusohoka kugira iki oya. Urumva rero mu Rwanda donc navon ntavyo wigeze ukunda canke ni juste ko wavuga uti nareka kubikora kubera nari nkijijwe nanari mbyeketse bikujamo ukumva umengo urabishaka. Oya vraiment kuvubaho nturigera usohoka mwijoro abagenda ijoro ntana nimwe biragushika jewe nari gusenga oya. Okay, mundagiye genre udasohotse n'abandi bagenzi mwijoro masaha ya nyuma mama yambwira umukobwa amasaha yo gutanga 18h kandi urengeje yabari ikibazo urengeje vraiment umva turakundana mugabo hageze ibintu byo kuja contre amategeko yawo cabe yindi ngorane. So mu Rwanda rero narasenga hariya mu Rwanda nyene kuba je navutse mbona nkijijwe genre navuga ko nkijijwe na avant yuko nkizwa navuga yuko je nkijijwe. Okay, dimanche hageze naraja gusenga nanaririmba hama nyaza nta bintu byinshi ego hariyo difference hagati yanje n'abandi bana bake hamwe n'abandi nyene twari turi contre ingene ingeso zacu zari zimeze kubera mva twara hari abantu benshi usanga ugiye kwiga ama caractère y'abantu batandukanye. Rero umva kandi en plus wari no mu kibugo kitari ciwaye usanga uri kuri yubara cyane usanga umva ugenda uri gutuntu duto ku bantu batandukanye. Rero jewe mu Rwanda vraiment novuga yuko nagize experience ryoshe kubera nani mfise abagenzi atari benshi mu bintu novuga ngo twasanze ikintu novuga na cyambera ingorane mu Rwanda n'umwana afunga umutwe cyane. Gufunga umutwe no kuvuga sinavuga mugabo nk'uburaje ngurambwiye ngo eni try manota ya manota n'abandi afise dufate nk'ubu nambaye n'ishati sinasobetse kandi byasaba kusobeka gacumbwira ngo tuje kwa directeur ambwira kwa directeur gukora iki okay vraiment sinagukankamira mugabo gacutsanga umcera babaye ngo uyu mwana arafunga umutwe like barakubwira ikintu ntaco wumva kuri tete voilà
ntaco numva menga je nije nshaka gukora ico wanje jenye ushaka gukora icyo ushaka kandi apana sinabigira ngo kubera ngo niyo ngeso yanje ya misi yose oya navuga gusa maramara imbere y'abanyeshuri kare ngo cisanga nyene nuko byagenze mu Rwanda hama muri cubahiro naho umaze kuza kuri cubahiro narahagiye nasanzeyo bon umva nahugiye ku ishuri ubugiye kwiga ingeso z'abantu benshi batandukanye kandi wewe ni ucumenya bisanzwe bivanye n'ingene wowe usanzwe wiyizi ucumenya huja je nari ndabitse ko ndi umuntu akijijwe nubwo nari bwakizwe nari nibaza ko nkijijwe of course nategerezwa kurondera abagenzi basenga bon ico gihe yari abandi bana twari dusanzwe tuzinanye bace baza kuri cubahiro twaciye tuba abagenzi cyangwa n'undi mugenzi wanje usanga tura abagenzi iyo myaka yose nahize urumva rero candonka abagenzi uko still ibintu byo kugenda ngo ndasohotse nk'ubaroganije ibirori ngo ndagiyeyo donc n'amakermesse n'ibiki navyo wagenda none navyo n'amakosa kuja nko muri kermesse samakosa ni jewe nyene Jean kuri we mugamuhira ntibabikubuza oya ndababwiye mama for example nko kuri graduation baravuze ko hariyo prom narababwiye manda shaka kugenda ntanakimwe kandi wararyohewe byari bimeze gute none kuri iyo ntuzenye wabonye niki kintu wabonye gitandukanye n'ibyo ari Jean uko wari uvyiteze niko wabisanze vraiment nobwira ngo byarandyoheye cyane kubera sinzi n'ukuri gusa nyine nararyohewe kubera nari kumwe n'abagenzi banje twarateye inkuru twarateye inkuru nimba candyoheye ko twari kumwe n'abagenzi banje okay narishaka kumenya Jean twashaka kukumenya vya vrai nyene urumva byimbitse avant ko tuvugana kuri carrière yawe uri umuririmvyikazi sivyo kandi wambwiye ko utamye wambwiye ko kare utarukijijwe nta na nimwe wigeze uririmba indirimbo z'abantu Jean zitari indirimbo z'Imana iki nta na nimwe wigeze ukunda baririmbye canke ngo uzumbirize wakunda izihe narakunda indirimbo z'abanyarwanda surtout Buravan andi umuntu Mike Ayihura narabakunda warakundana none byarigeze kugushikira aja muri copinage uri mu ishuri byanashikira byari bimeze ko utareze gukundana n'umwana wa pasteur nabyo niwiyumvira gute byari bibishe urumva kubera nyene narumva ko ndi mu makosa uwo mutipe none yaje ko akakwegera akakudraga azi ko umwana wa pasteur yari umuntu ameze gute nawe yarakijijwe nawe yarakijijwe okay none gukundana mukijijwe navyo byari bimeze gute none Jean kubera kuvuze none ngo ntivyari biryoshe kandi mwumva mwese mwari biryoshe niba numva yuko papa navyo bakunda na mama ariko ndabirimo papa na mama navyo bakunda mugabo birimo navyo bababwiye none navyo nababwiye munyuma naribabwiye mugabo naribabwiye barashavura ca ndabireba none wamuhevye kubera gusa fashavuye none atakine na kimwe muvuye shavurana n'abavyeyi bawe ngo muri mu bintu badashaka oya sije navuze Jean ntiwoshavurana n'abavyeyi mugabo niba ataca mwari mupfuye niba tangeso mbi mwari muri mwo kwikiro no wacu ushaka kubihe kuba nabihevye kwa papa navyo bari bashaka n'ubu ntavyo wumva ushobora gusubira none wiyumvira kuzobija mu ryari hageze nzogera ryari sinzi nzobaza wa mama donc tubanza kubaza papa na mama ko hageze kuri nzobaza ko wabaza tukora bafitiye confiance irenze donc wari uriko urambwira ko wakunda ntuzenye abaririmbyi bo mu Rwanda n'indirimbo zabo waraziririmba Buravan apfuye none byagenze gute kwa naramukunda cyane narababaye cyane vraiment wararitse hama vyaraheze ubuye vyaraheze muga sometimes ndashobora nko kuri anniversaire yiwe bakamuposta ndavuga naye nka Buravan vraiment yapfuye gute just like that kwerekana no wamukunda muri bajya abandi baririmbyi bose mpamvu namukunda Buravan narakunda ingene aririmba narakunda techniquement yarabizi kandi yarakunda ivyo akora like ni yari kararimba indirimbo arona yuko ayifilinga urumva arayifilinga ona ndazizo ndiko ndakora niyo mpamvu namukunda urakoze cyane gose bon turi ngaha kugira ngo tuvugane kuri concert yawe uri kurategura tubwire rero kuri concert yawe uri kurategura utubwire n'igituma wahisemo gutegura concert yawe concert yanje ni concert yitwa Spirit of Worship izoba le 29 juin itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu azoba ari samedi izotangura 15h
izobera kwishengera irembo ry'intama c'ibitoki kuri 6 58 hama impamvu nayiteguye si ikintu niyumviriye uko nyene byagenze ni concert yawe uri wenyine uzobri wenyine canke urafise nagize nje nabizanye ariko bari bayinvite okay mbwira rero gituma biteguye musanze gere nayiteguye si ikintu naryamye nca ndarota koze nuko ntabimenshanize avant nararirimba avant yuko nja kwiga mu Rwanda maze kuva mu Rwanda sinasubiye kuririmba cana cenda biheba kandi numva vraiment yuko ntusubira kandi kuririmba kuri eglise kubera Shatukireke okay haraheze igihe naririmba imyaka vraiment 3 irenga mu nyuma rero kandi vraiment narumva n'abagenzi banje babaririmbye nari nsanzwe mfise barambwira ni vraiment papa mama bose bakambwira subira kuririmba nkabwira mwemwe n'ibiki cyo navyo nshaka umunsi nabishatse nzosubirayo ariko mu mutima mvuga ati umunsi uzogera ryari nzogera donc kuba muri wowe warumva yuko Jean barabigupushinga Jean baragupushinga ugende kubikora mugabo wowe ukumva ko atatushaka vraiment numva wapi sinzosubira kuririmba mu kandi nkabahaye espoir nkababwiye ati je nzosubirayo naritwaza ishuri twara kwishuri twataha ku mugoroba naca nitwaza ishuri nca mvuga vraiment ntandushe sometimes nkanabesha ngo dimanche turiga tutiga urumva kugira juste numve ko meze neza abantu benshi vraiment barabimbwira nca mvuga mu ndeke basha vraiment je navyo nshaka urumva mu nyuma rero ico gihe nsanga kuva l'année passée nari ego nari ndabizi yuko abantu nararirimba kambwa yoririmba neza mvuga merci kwa nakuze ndirimba no muri Sunday school je natanguye kurongora abantu nkiri muto mu nyuma rero nyene nca ndavuga ati okay mu nyuma sanga sinkikunda kandi ibintu byo kuririmba okay ndaririmba nyene nkumvisa kandirimbo kadushe nka karirimba mugasi nabikunda mu nyuma ubu vuba kugura mu mwaka uheze mu mpera niho natanguye gusanga niravye ndavye surroundings zanje nsanga ndi surrounded n'abaririmbyi aba musiciens urumva sanga nsigaye nkunda kugira amashasha cyane ku bintu byo kuririmba nasanga ndabikunda cyane sinigeze ndabimenya naje kubirumarika mu nyuma mu nyuma rero genre novuga ni nk'umuhamagaro w'Imana cause avant nkicumva ico kintu mu mutima sinavyizeye vraiment umva deja nayi nambuze ko je ntazosaba kuririmba ha mucumba ico kintu kirandengeye kinini ya nko gutegura concert sinagenda ndabwira papa jaye ikintu mva mu mutima natanguye kubwira umutoyi wanje namubwira aksaje numva kuno n'umukobwa ashaka ngo genda umenyane n'Imana yawe shamubwira aksa vraiment nta courage gusa vraiment namutahura kuko uyo mwanya vyabone kumenga ni ikintu ntashobora kiribika cyane yego ndabibwira mama carambwira sinzi mugabo genda ubwire papa wawe ashobora kumenya si ari kivuye ku Mana cyane ari ibintu bisantima ari ama emotion ari bishobije cyo ndatinya ndavuga papa kwa nari mazi imisi ndamubwira papa ifo ko barinje kuri eglise biza biragenda uko ibintu biza biragenda uko akabona uyu mwana basi natanguye kubigiramwo kubisubiramwo warabishiramo umwe nkabiraba nkasanga ndiko ndagerageza kumenya ibyo kuririmba mu bwimbike cyane nkasanga ndabibwira papa rero mu nyuma rero camvuga papa nkayimubwira ibintu za concert avuga kana karabaye cyaduka kweri urumva uyu mwanya nyene karaje ngo concert gusa camvuga gusa numva vraiment ndabuza amahoro kandi iyo si blague ndabura amahoro mvuga none ndakigumane mu mutima hama bigende gute nimba ari kintu naho negerezwa gukora muga wavye Imana ndabizi niyo mikino nk'iyo okay mu nyuma rero ndabibuka nca ndamubaza papa tuvuye gusana muga professor umwanya arambwira turavugana rero ndayimubwira byose ndayimubwira acira gushikikira yumva ko nayi niteze yuko ambwira ngo vraiment cyari ikintu ciza mugabo bireke nukuri nivyo nayi niteze kuko no kubimubwira namubwira ndagusavye umbwire ko atari Imana je ibintu bimvemo kuko papa je yavuze ikintu biba biheze
Ah, donc papa wakubwiye ikintu kica giheruka nyene. Ushaka uze wongereka ibindi mushake muze muri 10 papa yamaze kuvuga bavyaheze. Urumva niteze yagira ati papi vraiment nzanumva mbwiye kuri ni à 180% dizera yuko ivyo bintu bivuye ku mwana ndamurati pa. Basi okay uravyizera basi je ubona nzobishobora. Urumva vyabaye ibintu birebire genre gusa carimitse nk'umutwaro muri jewe. OK. Donc après none vyace bibandanya gute ubu bigeze hehe? Donc vyarakoroheye kuronka canke warusanzwe nk'ukora kuravuga urafitanye amahorasho n'abaririmbi. Ko nibaza ko gutegura concert ni ibintu binini yakose. Gutumira abantu, nibaza ko utatumira abo muri les brebis gusa, utumira n'abandi bo mu yandi mashengero abaririmbyi batandukanye biroroshe vyarakoroheye canke baragufasha aba papa na mama. Bon, tugeze ngaho vraiment. Cyashimira umuntu. Umva hari umuntu ushobora guhura nawe cyane ndishyura cyane n'Imana yamumpaye. Umuntu ukamenga uramugiye ikintu aciye akigira ici wiwe. Ukamenga ni ici wiwe ni Rebecca Metusela. Rebecca Metusela umuririmbyi nawe ari indembo mpimbaza Imana. Ndamushimiye cyane gose kwera nicumva ico kintu. Of course naravuze je nakubwiye ko nari umuntu nakunda kumenyana n'abantu benshi. Navuga ati okay none nzobihera he nzomenya bitangurira he bigaherera he. Mugabo bivanye nawe ne yarigeze kugira concert muri life center acaranye inspire. OK. Urumva candabwira papa ati paje ndafise umuntu azomfasha. Nawe navyo nabibwamubwiye. Candagerageza uburyo bwose ndamurondera. Arakorohera aba flexible kandi uramuronka cyane vraiment yarambere umwana mwiza cyane gowe umva umenga hariho n'igihe bahora bavuga ati concert ni yandi muri mwebwe babiri urumva canke nibanye mwese mwaratubesha kubera naciye ndonka rero umuntu afasha we yarasana connaissance yarafise n'ingene wowe yarasanzwe abikora mva byashiye vyoroha ico gihe kubera uwo muntu Imana yanshize ku ruhande. Abayinvite ni bande none uyo munsi nike donc tubwira abayinvite ucu tubwira niki tuma twoza kurara iyo concert. OK. Abayinvite ni Rebecca Metusela nyene hariyo Edinde Yana hariyo na PKG Gloire hariyo kandi na papa pasteur Jean Mibura. Donc hari abandi ubandanya utumira uzobandanya utumira canke hariho donc ni mwebwe gusa gutumira abona utumira abandi nabaza kunshigikira baza kunshigikira sino abayinvite bazo performing uwo munsi nabonye gusa theme ni iyo cancer wavuze ngo ni spirit of worship. OK. Takshimira cyane ko mugabo no tubwiye gituma boza kuvuza kuraba iyo concert. Impamvu muza kuraba concert ni kugira just tube muri bain imwe yo gutazira Imana no guhimbaza Imana. Nsanzwe nzi neza nkuko umuvyeyi wanje akunda kubimbwira yuko Imana ari Imana ivyagiye mu matazirano. So nibaza yuko mu gihe twoshira Imana hejuru mu matazirano ibintu byose yaba imibabaro yaba depression ikintu cyose gishobora kuba kikubangamiye mu mutima kizomanuka cause twe tuca tubibona nk'ibintu biri hejuru yacu biduteye stress mugabo tumaze kuzamura Imana bica bimanuka byose. Ni nkaho urabimenya gute kandi utigeze ubabara wavuze wabayeho mu buzima bwiza abavyeyi bakundana bakiranye. Ndabimenya nabayeho mu buzima bwiza nivyo ariko of course naragize abagenzi warabona imibabaro yabo kandi nanje byarigeze gushikangira ari shetani vraiment ugasanga ndababaye we nta kintu na kimwe nabaye ugasanga mfite umutima mubi mu mutima numva ndababaye ndi ukumunsi nageze gusenga vraiment ndabwira Mana ndagusabye nk'umunezero nta kintu ni shetani nyene yari yawo twaye vraiment kuko sindavyumva nukuri rero ndabizi vraiment birashika surtout nk'abajeune biki gihe hari abantu usanga bafite ama depression ava mu bintu bitandukanye ugasanga n'umuntu asanze afite umutima mubi rero je ndizera neza 100% n'igihe Imana ishira ico kintu mu mutima wanje naronse confirmation yuko gutazira Imana no kwihimbaza harimo imbaraga zishobora gukiza ivyo byose. Okay. Urakoze cyane gose wababwira imbuga ukoresha ukababwira n'ibindi bintu ukunda gukora wambwiye ko ufite ibindi bintu ukora kugira ngo babandanye baguronke n'abakiriya kuko
gusenga gusa urazi ko si gusenga gusa ifoko uraronka n'amafaranga kugira haca gihe hazogere nawe wibeko ba papa na mama naryo wambwiye ko nifura okay ku ma platforms zanje yose ya Instagram, YouTube na Facebook ni Ninasubira. Ninasubira muzorondera ingene mujyandika kwanza Ninasubira gisiguri Ninasubira bisigura iriba ryo watakanze iriba ryo watakanze bakuronse baratevye none bari bamaze igihe kinini oya bari bamaze umwaka bari bamaze umwaka ariko ico gihe tu as histoire ndende vraiment genre gira bref briefly papa na mama bari bamaze umwaka urazi mariage gitangura sinzi ubu niko bambwiye jewe kera yuko atari ikintu guca ushoka wiyumvira guca ubyara kubera maybe ama responsabilité acaba menshi rero je bambwiye yuko impamvu banyise Ninasubira nuko bavuga imbyaro yanje urubyaro genre kuba bazombyara yabaye profesi kukuvyara yabaye profesi genre basi guhishurirwa basi ihishurwa ni profesi ni ihishurwa umva barabaye profesi ko bazombyara jewe ko bazombyara barabimbwiye histoire yose okay umva mama kifise mu nda mbe yari bwantwaye ntiyari bwantwaye umenga yaramfise mu nda umuprofete acababwira yuko bazobyara umwana w'umukobwa ico gihe nibaza yuko bari bakeneye umwana w'umukobwa w'imfura bari barabisengeye rero bari barabisengeye cane gose ariko navyo bari bazi yuko ariyo bazoronka kandi ico gihe umenga mama ntiyari bwatwarinda vraiment mu nyuma niho rero umuprofete yaciye umubwira mbere yuko azotwarinda acavyara umwana w'umukobwa kandi bari bamaze basengera n'igihe bamaze gasengera umwana w'umukobwa okay cabanye tuko rero ucuzuri ni imfura imfura biroroshe none kubifura ni vyoroshe kandi n'ibigoye n'ibyari bigoye n'ibyari vyoroshe bigoye mu gihe bigusaba gufata na responsabilité yose gisi batoye banje batatu fata responsabilité zabo mu gihe papa na mama badahari canke bahari mugabo ugasanga hari igihe je wari je mba nkenewe urumva hama vyoroshe mu gihe maybe nuvuga hageze yuko nawe wubahwa barakubaha donc batoye bawe bakubaha wowe barakubaha batoye bawe uravuga naho uri mutoyo uvuze ubaravye ijisho nkuko uhindukiza amaso baca bagenda neza cyane savye okay Jenny baze yuko batwumvirije baronse amaleson ngene barera abana ngene bagirane ndakushimiye cyane kuba waje hama since ko hari kadambo ufise wobwira abantu abatwumvirije ako ntoshobora kuba nakubajije abana mungana ndazi gira ijambo okay ijambo nababwira surtout ku ba jeune tungana jewe ndagihoga cyane mbonye aba jeune tungana tuko turakorera Imana nubwo ari benshi batabirimo so nashaka mvuge gatoya yuko Imana irabakeneye Yesu arabakeneye kandi Yesu arabakunda cyane byoba biryoshe cyane mu gihe twese hamwe nk'abajene genre twohaguruka tugakorera Imana muri urunganwe rwacu nitwe dukenewe cyane kuko urabona abajene bariko barononekara yandire abajene bariko barononekara rero ndafise umutwaro munini cyane ku bajene kubera ndazi ibintu vyica nanje ndi umujene ndabona abandi ngene babayeho rero hanini ikintu nababwira vraiment premièrement karibu kuri rya concert ndazi yuko ukungene muzoba mwaje atariko muzotaha kubera ndazi yo place izo iri izitirijwe na mpemu yera rero kaze hama nibaza ko ari ivy'Imana bahezagire cyane amen nzogutumira inyuma ya concert tubandanye suite kubera numva mfite ibintu byinshi nshaka kubaza mbwa ikiganiro tutakiba kingana gucyanye nzogutumira umunsi umwe ugaruke tuvugane ku bindi no muri kazoza n'ingene wiyumvira jonge n'ibintu byose bizogenda Ninasubira ni EN ni double N N Y hama H A double Q A U
RE. Okay. Jenny zera neza ko mwabyumvise tuzangata kugira ka screenshot tuzobishireko basi kugira ngo bashaka kugufollowinga bagufollowing arafise indirimbo ashaka gusohora nkuko mwavyumvise arakeneye support yanyu arakeneye ko mugenda mukiyabonesha ku mashene yiwe hanyuma mukara donc ku shene yiwe donc mukaraba iyo ndirimbo niyo yishirako azisange hari abantu bayirindiriye kandi bazoshobora kuyipartage hama ndabasabe cyane muzoze kumushigikira muri concert yiwe ni mwana mutoya ndashaka kuvuga imyaka wangiye Okay, ni mwana mutoya cyane akiri muto kandi vraiment nibaza ko ari yogi yicitegererezo ku bana bato nkawe donc bagize muzozana abana banyu muzozane abana bakiri bariko barakura jean baze n'abakuze n'abamama n'abapapa baze babone ubwiza bw'Imana muri iyo concert. Ego ndabashimira cyane gose namwe mwatwumvirije abandanya mutwumviriza kuri byose mwa muri ko munatugirira mbonereho gushima cyane gose abantu badushigikiye muri activité twakoze yabaye dimanche yo guhimbaza umwana w'umunyafrika twakoranye na YBSP. Shimire YBSP nshimire abatumire twatumiye bashoboye kuhaba aba artiste baduteka bakaza aba journaliste bagenzi bacu abantu batandukanye bahabaye Imana bahezagire cyane gose nawe guhezagire kandi dutegura bize bigende neza. Umukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.